Korea ya ruguru na Korea y'epfo nimwe mu bihugu bibiri bisanzwe biri muri Aziya y'amajepfo ishira ubuseruko, ariko kandi nimwe mu bihugu bigizwe n'abanyagihugu bose b'abanyakoreya bidacana uwaka. Uno munsi tugiye kurabira hamwe mbega n'ivyo bintu bituma Korea ya ruguru na Korea y'epfo idacana uwaka. Kw'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2018, perezida wa Korea y'epfo Moon Jae-in yagendeye perezida w'igihugu ca Korea ya ruguru Kim Jong Un, handikwa amateka inyuma y'imyaka ishika 65 ata perezida umwe ahura na perezida wundi hagati ya bino bihugu bibiri bisanzwe bigizwe n'abanyagihugu b'abanyakoreya, aho inyuma y'amahoro y'amasezerano y'amahoro yabaye kuwa 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 1953, zino Korea zose zisigaye zirabana ayingwe. Korea y'amaja epfo isanzwe ifise umugwa mukuru witwa Seoul, ndetse akaba ari Korea twavuga ko iteye imbere. Iyi ikaba igendera ku murongo w'igikapitalisme, isanzwe yegereye cyane ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ibihugu by'abanyaburayi. Naho Korea y'amajyaruguru twavuga yuko igendera ku murongo w'igikomunisme, ni Korea twavuga yuko idafise iterambere rirenze cyane, mugabo isanzwe nayo iri hamwe ku ruhande rumwe n'ibihugu bigira ku murongo w'igikomunisme, tukavuga nk'Uburusiya ndetse n'ibihugu nk'Ubushinwa. Korea ya ruguru rero nayo isanzwe igira kuri uno murongo, ndetse ikaba ifise bavuga ati ni Democratic People Republic of Korea, ikaba isanzwe ifise umugwa mukuru wa Pyongyang. Korea yose, Korea ya ruguru na Korea y'epfo yari isanzwe ari imwe kuva mu mwaka w'1910, aho kino gihugu cagwa mu maboko y'Ubuyapani kaza kugikoloniza. Muri ico gihe imbere yaho hari intambara yahuje Uburusiya ndetse n'Ubuyapani, aho kino gihugu c'Ubuyapani cafashe abanyagihugu benshi kigenda kubakoresha imirimo itandukanye, imirimo ivuna, ndetse benshi ibatwara mu gisirikare, aho abanyagihugu benshi b'abanyakoreya bashigwa imbere bakabasha kwicwa ubwa mbere kubera bari basanzwe bari mu ntambara hagati y'igihugu c'Uburusiya n'igihugu c'Ubuyapani. Kuva mu mwaka wa 2010 rero Korea yose, haba Korea ya ruguru na Korea y'epfo, byaje kugwa mu maboko y'Ubuyapani, kiba igihugu ikoronijwe. Mu ntambara ya mbere n'intambara ya kabiri, abanyagihugu ba Korea benshi barishwe muri ino ntambara. Naho muri Korea mu ntambara ya kabiri naho nyene abanyagihugu benshi barishwe, aho bagenda gufasha Ubuyapani kugira ngo bashe kuba banesha Uburusiya, babashe kuba baresha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kw'igenekerezo rya 8 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 1945 hasinywe amasezerano y'uko haba Korea zibiri, haba Korea ya ruguru yari ifise umuperezida Kim Sung wa kabiri, naho Korea y'epfo yari isanzwe ifise umuperezida kwa Syngman Rhee. Korea y'epfo yari isanzwe yaciye ija mu murongo w'abakapitalisme, kuko yari isanzwe iri kumwe n'ibihugu ari vya supervisa, twavuga ko vyayigenzura ibihugu by'abanyaburayi, abanya-Europe ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho Korea ya ruguru nayo yagiye mu murongo w'igikomunisme. Mu mwaka wa 1950 perezida wa Korea ya ruguru Kim Sung wa kabiri yafashe ya mbere atera Korea y'epfo kugira ngo abashe kuyigira imwe, aho kuva ico gihe habaye impfu nyinshi. Mu mezi make gusa atanguje urugamba, hafi Korea yose yaramaze kuyifata, havuyemo agace kitwa Pusan. Kano gace niko kasigaye kihagaraye ko, ariko kuva mu kwezi kwa mbere, kuva ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 1950, amahanga ayobowe na cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ari imbere na Douglas MacArthur, binjiye mu ntambara barondera kwigarurira igice ca Korea
y'Epfo yari imaze gutwarwa, ariko kandi barondera no kwinjira muri Korea ya ruguru. Ibi bikaba vyatumye Ubushinwa bugira ubwoba nabwo buronka igisirikare muri Korea ya ruguru, babasha kugaruka muri Korea y'Epfo bisubiza ubutaka bwa Korea ya ruguru. Korea ya ruguru na Korea y'Epfo byari bisanzwe bigabuwe n'umurongo wa 38 38e parallele. Kuva ico gihe rero haba Korea y'Epfo na Korea ya ruguru, aho intambara yamaze imyaka 2 n'inusu kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1950 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1953 kugenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1953, aho basinye amasezerano y'amahoro bituma Korea ya ruguru na Korea y'Epfo haba ukutabonwa kumwe inyuma y'intambara yari imaze kuba. Korea ya ruguru na Korea y'Epfo bica bishiraho umurongo ntarengwaho kugira ngo ushobore kwinjira muri kimwe mu gihugu biba bigoye cyane, aho kino gihugu hama ugwikwekwe, ndetse ugerageje gutanga n'amakuru ari muri Korea ya ruguru ujya ha Korea y'Epfo uhanwa ubwo kwecwa, ndetse uri no muri Korea y'Epfo gatanga amakuru yerekeye Korea ya ruguru uhanwa naho ubwo kwicwa. Ndakubwira yuko Korea ya ruguru yaciye igira mu murongo w'igikomunisme, naho Korea y'Epfo ibandanya umurongo w'igikapitalisme. Korea y'Epfo haba amatora buri gihe, ndetse inyuma y'imyaka 5 nyene ibintu bijanye na demokrasi, naho Korea ya ruguru igira mu murongo w'igikomunisme, aho itwagwa na president canke umuryango umwe waba Kim. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 gushika kuri ubu Korea ya ruguru itwagwa n'abaperezida batatu bonyene, aho uwa mbere ari Kim Sung, wa kabiri hakwirikiye Kim Jong wa kabiri, ubu naho akaba itwagwa na Kim Jong Un. Korea ya ruguru rero ni Korea twavuga yuko itinyitse mu rwego mpuzamakungu, kuko ibibera muri kiriya gihugu ni abantu bake baba bamenya ibibera yo, ndetse buri wese ntarikuriye kuba amenya ibibera muri kiriya gihugu cya Korea ya ruguru, aho usanga haba abicwa haba baticwa, ariko bose bikaba bibujijwe yuko umenya ibintu bibereye muri kiriya gihugu, ndetse n'umuntu aba agerageje gusohoka kino gihugu akaba ahabwa amategeko akarishe kugira ngo sohoke kino gihugu abashe kugenda mu bindi bihugu, aho ugenda ufise icyo kikujanye hanyuma ukagaruka muri kino gihugu ugatanga raporo y'ivyakujanye neza. Intambara rero nizo zatumye bino bihugu bibiri Korea y'Epfo na Korea ya ruguru icibwamo imice, aho kuri ubu imipaka ya bino bihugu irenzwe cyane cyane, aho baraba agakatira bakica nyine atakibazo. No kubwira yuko nkuko nabikubwiye bloke zibiri, bloke y'Abarusiya na bloke y'Abanyamerika nizo zatumye bino bihugu bibiri byigabura, aho bikaba vyigabuye kubera Ubuyapani bwari bumaze gutsindwa intambara ya kabiri y'isi yose. Korea ya ruguru ikaba yacitwagwa n'abakomunisme bivuze Abarusiya, naho Korea y'Epfo ikaba yacitwagwa n'abakapitalisme, aho twavuga nka leta zunze ubumwe za Amerika. Korea ya ruguru rero nkuko nikubwiye imaze kubitwagwa n'abaperezida batatu bose bava mu muryango umwe, ari wo wa Kim Sung wa kabiri niwe watangwe gutwara kino gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 gushaka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Uyu mugabo yagerageje gukomeza cyane igisirikare cya kino gihugu cya Korea ya ruguru, aho yatanguje na politike yo kwigunga, aho tuvuga austerity, aho ibibera muri kino gihugu nyene abakirimwa bari bakwiye kubimenya, uwo hanze akaba danakwiye kubimenya, n'abantu kugira ngo babashe kuba bamenya ibibera hanze y'igihugu babisoma mu kinyamakuru cya leta cya KNCA. Inyuma ya uno muperezida Kim Sung wa kabiri haje perezida nawe ava mu muryango wano banyagihugu, nawe yatereje cyane imbere igisirikare cya kino gihugu, nawe akaba atari ubundi akaba ari Kim Jong wa kabiri. Uyu mugabo nawe yateje imbere igisirikare cya Korea
ya ruguru ku rugero rudasanzwe, aho yavuze ati yari afise pra canke devise ivuga ati Chongqing, igisirikare bisigura igisirikare ubwa mbere. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe no perezida Kim Jong wa kabiri nawe yaje kwitaba Imana, igihugu gitwarwa na perezida ariho ubu yitwa Kim Jong Un. Kim Jong Un yatwaye kuva mu mwaka wa 2011 afise imyaka gusa 27, mvuze ko yari akiri umujene sana. Kuva rero kino gihe akaba ari we twara Korea, aho gushika kuri ubu Korea y'Epfo na Korea ya ruguru bisigaye bidacana uwaka kuva nkuko nakubwiye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatatu basinye amasezerano y'amahoro hagati ya bino bihugu. Reka ndakusaba ugire subscribe ku channel YouTube yacu, ugire icyo uvuze muri commentaire, ugire na like canke dislike nimba utaneze.